waripimishije none bro? Ego naripimishije sanga ngwa. Wemera bangahe basi mu bakobwa bose mugendana wemera bangahe? Ndabemera bose urabona mu gihe Kati ya Double J na Sat B no wahe muntu ubona muri abo babiri iyo basumvye ubundi kuririmba? Ndaryoherwa n'ukuntu moyo unatamani kuwa na wewe, usinishushe thamani kisa mamilioni, ugomvi wa nini? Yapu murazi ko nta kintu muzi nama nkunda guhera ko atari kwama dushimira bamwe babikora mu kutwandikira commentaire ni gute tugenda tubakorera umuti kuri Sanistas TV. Wowe umaze gufyonda kuri subscribe canke sabone, ndakubwira ko ndagukunda kandi nzokoma ndagukunda. Microphone muri kumwe na Any Pro, behind the camera muri kumwe na wa cameraman atavyorosha muri team Sanistas TV ariwe Armel. Uno munsi twagendeye umuririmbyi kabisa ariko arabikora neza mu gisagara ca Gitega, ariko twamugendeye tutamuteguje. Imbere ko ndamwibariza kumbure kabanza twidondera hama tubandanye n'ikiganiro cacu. Bite bro? Ni impore amarembe Meze neza buhoro nubwo amagara yarankitse, ariko ubu numva umenga ni sawa, ariko hinge manze ndamutsa abanywanyi bakurikirana Sanistas TV. Yo ndabaramukije bakunzi ba Sanistas TV, bega ndababaze mwiriwe amahoro, jewe ndashima buhoro, fashaka kanya kugira tube turiyagira, fashaka kanya kugira tube turirapira, inkuru nazo benda zibatera, imbere ya vyose manjije kwidondora, banyite yanga sla ushaka kunyite crazy in the magic. Yapu Yes ati ushaka mwite Crazy the Magic ni Young Hustler, umuririmbyi mu gisagara ca Gitega kabisa ariko arazana na umuvuduko udasanzwe. Young Hustler uvuze ko amagara agukitse gute? Yo nari maze imisi ngwaye, nafashwe dimanche, ariko dimanche nari ku radio mbanye, bari bantumiye narabikoze neza. Ariko jana ntamerewe neza gushika uno mwanya, sinumva ko merewe neza nkuko bishakirwa, ariko Imana yatubona ko biri kose sico kimwe ejo hoho nagomba shike. Waripimishije none bro? Ego naripimishije sanga ngwaye malaria, ubundi ku miti. Ego So Young Hustler hari indirimbo shasha uheruka kudushira habona, mbe bujyanye ijya ndirimbo yitwa gute? Indirimbo yitwa moyo unatamani, ariko sinshasha cyane. Ubu ni mu kwicumi, nibaza ko irafise amezi 6, ariko gusa iguma ari shasha amatwi y'abantu kuko ni indirimbo yaryoheye abarundi n'abarundikazi ndetse no mu makungu, kuko ni indirimbo ugiye nko mu Rwanda urayihasanga, ugiye muri Kongo urayihasanga, ugiye muri Tanzania urayihasanga, hama ugiye no mu bindi mihingo itandukanye turetse hanze yo ngaha yo mu Burundi urayihasanga. Ego so wewe uri umuririmbyi akeshi indirimbo yawe nkunda kumva uririmba igiswahili cyane, ni gute byakujemo gute kugira ngo ukunde kuririmba ururimi rw'igiswahili? Kibazo ciza cyane, kibazo namanacishuye, ariko nawe nta ngorane ndakikwishura. Jewe kugira ngo ndirimbe igiswahili nuko mbona umengo aba journaliste biwacu canke aba DJs biwacu mbona umenga bavuza indirimbo z'igiswahili. Je nanje naciye nishiramo ko abarundi bose bazi igiswahili, sinzi ko ariko bimeze, sinzi kuko numva umengo indirimbo zo hanze zivuga nka 80% canke 90, no shaka navuga ko ari 90%, kwaje usanga izi wacu natwe ngaha mu Burundi gace usanga zifise nka 10%. Mugabo birababaje cyane kuko ni ibintu biteye agahinda kuba uri umwana wo muhira ukagaburirwa ku rujo, hama umushitsi akaba ari wagaburirwa ku isahani. Ego so ninde akwandikira indirimbo? Je ndiyandikira. Ego natanguye kwandika nkiri umwana mfise imyaka 4. Ego niho natangura kwandika, natanguriye muri hip hop, ndaza shitse mu myaka 20 niho navuga ati oya birakeneye ko mpindura nkagira R&B nayo.
guko naciye nibuka ko igihe muri Sunday school uko ushobora kwibaza ati muri Sunday school abamizirima nabo muragira Sunday school yego turayigira hari ikintu bita madrasa no kuvuga no abari ishure ry'idini mugenda kwiga hama hajya muri kwiga hari igihe rero ico gihe twaranaririmba no kuririmba ivyo bita ikaswida urumva no kuvuga ko mwigisha atari hari urumva kuko ni jenari ndi hejuru y'abandi bana naje ndabigisha mpejeje nkanabaririmbisha cyavuga ati eske none voice nari mfise kijya gihe ubu siyo mfise reka rero ntangure nandike indirimbo yoba iri muri R&B numve ko no bishobora numva nivyo vyiwanje bindimwo R&B mba ndayitanguye uko ego ni kuvuga na style rap urayishoboye nayo nyene nko kuvuza ati mu nyuma nahavuye ntangura kwandika style R&B na style rap ubishoboye rap ahubwo niyo mbangamira cyane ushobora kungira gato style ya rap ego ntangorane kweli yo niko imara stushi na maneno kila wanachosema mikwangu unajenga somo punguza papara hapa kazi sio maneno tumetimba kitambo kamuulize Manix kama hatujakutana ujue maisha ndo chanzo sibadiliki kitu katuni punguza gongo hii ni level sio chemsha bongo kuhitaji boringo kamuulize Wela Kongo mishe msazi pro ndo maisha ya kita kamuulize Braza Gada rivo kula konada hayambilika yasomeki maisha yana ujuzi kama nabisha kamuulize Big Fizo respect lizo mwanaume ni nguzo yavu ya mwamaze kumwumva ni yangi hasira kabisa umuririmbyi nkuko mwavyumvise ashoboye style zose ya turirimbiye style R&B kabisa mwavyumvise yuko abizi ubunaheje kuturimbira style ya rap bujyanye turi muhiri wawe ariko madame sindamubona umutumye si muhiri wanje twazimiye none oya ni muhira nyene muhira ku bavyeyi wawe naho ni iwanje naho imbere gatoyi muga kwera nk'ubu ngwaye keshi usanga ndi ngaha cugwarira kwa mama kugira ngo bagume bakurikirana ubuzima bwanje ndi hafi yaho urabona hajya umuntu mwaguma ari umwe niyo uremba nturonka ubuserukirana n'ingoga urumva ocupfa no gupfa umugore wawe ntimukiba nta mugore fise fise abapembe oya n'abapembeni nabo fise urabona ubuzima buragoye kandi ubuzima ni hatari mugihe rero ntafise n'abapembeni ngira nzu hava ndabagira sinzi gusa ari gihe nigeze kubona posti zawe nyene postinga abakobwa kucyanye mwarahebanye nabo canke uracashakisha umwe w'ukuri muri bajyanye urumva posti zanje ntacyo ziba zivuze gusa ni nkuko hirya yeje naho uzobona na postinze wewe wemera bangahe basi mu bakobwa bose mugendana wemera bangahe yavu ndabemera bose urabona mu gihe arabafanzi ngiye arabafana je ndabemera bose ukunda akazi kanje nanje ndagukunda ni nkuko ejo uzosanga hariko wewe usanga hariko n'abandi ba promoters benshi canke n'abandi babire mu gihe uri kurama support mu kazi nkora ilfo yuko nanje ndagusupportinga mu byikora yavu nuko biba bimeze rero bajya ubona kuri profile yanje cyane kuri stati ugiye kuri Instagram yanje ukahabona umuntu ni kuvuga ko ujya ni nka support mbandiko ndamuha kuko yo ndampostinze kuri profile yiwanje canke hari ikintu byungura kuri we yapo ya tuje dusubire gati nyuma mu kazi kawe kukuririmba umuziki ukora ku giti ciwawe canke urafise management kumbure abantu baba bagufashe mu mugongo kugira ngo umuziki wawe bandanye utera imbere yabo nta management ndaronka novuga ngo ni management bwite ariko indirimbo moyo unatamani ni indirimbo iri kiranshira inzira nukuvuga ko hariho umuntu dushaka gukorana ashaka kundungika i Bujumbura ya n'abamaze imisi bakurikirana ibiganiro ku radio barazi ko namanda babwira umuziki je sindawutangura ndacyari muri repetition sindawutangura nukuvuga ko umunsi namanutse Bujumbura nkagenda gupambana mu bandi mu ba R&B bi Bujumbura bakomakomeye mu ba hip hop men bi Bujumbura bakomakomeye nukuvuga ko aho umuziki nzo ndawutanguye mugabo mu gihe nkiri ngaha nyene gitiji mbona umenga umuziki sindawutangwa ndacyari muri repetition ego so nuwahe muririmbye aririmba rap oba wemera ati kabisa je yange hasi ndashaka kuba nkuri yanyu mu Burundi
mu Burundi biragoye buri muririmbyi aba afise umuntu yespera akavuga ati kabisa nk'akarore Bifes aranyemeza canke Fabilove aranyemeza ndetse hari n'abandi wowe nuwahe mu rapero uvuga ati kabisa nkoranye na naka no yotuma angeza ku yindi ntambwe. jewe iyo abantu biste ni yespirako canke aba hip hop men no kuvuga bose bari muri Tanzania nta murundi kweri nigeze nespirako ntavyo bazire barabizi harimo gusa banyohera nibande nibona ko wajije ni wahe mu rapero kabisa agushimisha ariko araririmba. mu rapero yoba anyohera hariho uwo bita Kingorongoro Magic Soldier Kingorongoro hakaba hariho abo bita ba Makdadi ariko nawe Makdadi ni umuraperi mwiza muri jya Bujumbura. Okay, tuje mu baririmba R&B nabo ni wahe mu muririmbyi aririmba R&B akwemeza. Gusa ba hip hop men mu baririmba hip hop bo mu Burundi hariho nundi yitwa bamwita Duniano Franco Duniano nujya mutipa arandyohera. Hama mu R&B sinorinda kuja kure ndaryoherwa n'ukuntu Double J aririmba. Ego arandyohera cyane ni nawe mu R&B twadufise mu Burundi vraiment. Kati ya Double J na Sat B no wahe muntu ubona muri abo babiri iyo basumvye ubundi kuririmba. Urabona Sat B twofata kari nk'umu legend kubera ko Sat B natangwe kumwumva mu 2008 ariko arasohoka niho natangwe kumwumva mu dizi ndirimbo zizo z'ubwa mbere. Double J nawe n'umuntu wa 2013 yari umuntu wa 2013 kuza 2012 2013 urumva ko difference tegereza kubaho kubera ugutanguriye hajya n'umuntu agutanze kuvuka hari ikintu aba kurusha muntu uze mu mibereho canke mu buzima hari ikintu aguma kurusha ijya myaka 2 aguma kurusha canke 3 ni ikintu kinini. So imbere yuko ndangiza ikiganiro hari utujambo hari tubazo TikTok nama nkunda kwibariza abaririmvyi kumbure nshimye nawe kutukwibariza uri tayari kutunyishura ariko imbere yo kwishura navuze ko ndo mu hip hop ndirimba hip hop nkaririmba na R&B ariko R&B abafanzi sindayibaririmba bariko barakurikirana TV n'indirimbo moyo unatamani hariho benshi baba batarayumva ibacishije moyo unatamani kuwa na wewe usinishushe thamani kisa mamilioni ugomvi wa nini Yesi nakaririmbo moyo natamani ko muririmbyi yangi hasi muririmbye mu gisagara ca Gitega muri capitale politique ushobora kushaka kugafiringa mu mwanya ukwiyeja kuri channel yiwe ya YouTube wandike Young Hustler ushobore kugatereshaje canke ka downloading ukumvirize neza mu mwanya ukwiye. Tuje muri tubazo twa TikTok ukunda nuwahe mukobwa ubona ko kabisa mugendanye wo vyishimira ukunda umukobwa ameze gute umwigema ameze gute tuje kuri taye. Mbere yo kwishura indirimbo moyo unatamani ntiraje kuri YouTube sindakiriya na konti ya YouTube kubera nabonye umengo gushira ama audio kuri YouTube ata ama video ndiko ndashira ko kugira ngo abafanzi babone Hustle wariwe kugira baryoherwe n'indirimbo ziwe nabonye umenga noba ndiko ndahomba nico gituma ntarashira indirimbo zanje kuri YouTube mugabo studio yeyo yose ngaho Gitega uyirondera moyo unatamani utera ushikuyironka ya nyishura utubazo TikTok nakubagira akabazo TikTok nakubagira wavuze ngo iki mbega nakubagira ati no wahe mwigeme uvuga ati kabisa je yange Hustler ngendanye canke ndose umukobwa afise taye nkizi ndabona ko byo bavyiza kugendana nawe canke gukundana nawe ushika ubuje nta mukobwa arandyohera ego numwe arakuryohera hajya ngo umukene ntaryoherwa Ahmed hari yarakunda bamwe bafise ibisusu bamwe bafise ingidi na wewe ingidi mohama oya je ingidi wapi ya nikihe kintu utifuza ko bagukorera iyo bakigukoreye wumva ko kabisa kikubabaje kuntuka kugutuka ego niya indirimbo waririmbye kabisa urumva ko irimo udu contract oya nta contract ndaririmba
oya bwira akajambo kanyuma bariko barakurikirana ikiganiro Sanista, ikiganiro gica kuri televiziyo Sanista TV, abariko barakumviriza turazi ko bakurikirana ikiganiro bari mu mpande zose z'isi, bari za Amerika, bari za Europe, bari muri Africa du Sud n'andi henshi yagiye atandukanye. Gira akajambo ubabwiye ku bantu bumvira iki kiganiro kuva gitangura gushika ubu kiri ku musozo. yo warabu abakunzi ba Sanista TV ndabakunda, hama n'abakunzi ba Hasla ndabakunda, abakunzi b'umuziki ndundi bose ndabakunda, hama ndababwira ko aba boss ibitiko turakora mu bishigikire guko uno munsi ndiko ndategura ibintu byinshi bishasha vyiza, hama nshimira na GMC Shop ari wagiye ku managinga, nibaza ko umunsi yandungitse Bujumbura ntazomumara amaze. Sanista